ry'ubutare bwa nikeli bw'imusongati mu masezerano bagiranye na leta y'u Burundi ishyirahamwe ryitwa Konkare mugabo riserukiwe n'umugwizatunga yitwa Kermas, yuko hariho ibintu byari byavuzwe yuko hazoza indege igihe amasezerano azoba yamaze gusinywa. Muri ayo makonvasiyo bagize yazoba kuba indege y'ibibanza 14, mugabo indege yoba yaraguzwe ni indege y'ibibanza 11 igurirwa muri leta z'ubumwe za Amerika, iguriwe banki imwe. Ubu rero barindiriye kwishika bigiwemwo n'umukomisiyoneri wo mu Maroc. Ikintu rero kibabaje gitangaje cyane nuko hariho yindi source do financement, nuko ande mafaranga yavuye hamwe mwese muzi amafaranga ya misome n'amafaranga rero aza ku Burundi mu bisanzwe yatuza kutunganya waciye mu giga ca leta. Ayo mafaranga yobangana ni miliyoni 8 z'amadolari, mugaba yose yaguze iyo ndege gusa. Murazi ko bavuze ngo nabagenzi b'u Burundi, abagenzi b'u Burundi rero nibaza bashatse kuvuga nibajya bene wacu bagiye gutanga amaraso yabo b'abasirikare bari muri Somalia n'ahandi. Turipfuza cyane ko umukuru w'igihugu yogira indege, mugabo icyo tutemera n'uburyo abantu babitunganya na ntaryo babanza kurondera gucikisha kwa yabo, kuko kubigera mu rufuri, kubitunganya mu rufuri nina amashinkirangaje ntibimenye. Abashikiranganje bose twabajije baratubwiye neza yuko ivyo bintu bitigeze bica mu nama shikiranganje. Ico kibazo rero ciyo ndege murumva kigoye kiriko, turakeneye ko baduha umuco babitubwira kitwa babigize gutyo.